Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Inshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA kaze muri ano makuru mushikirizwa kuri mikro na Bob Rugurika ntabanda baha ikaze. Aya makuru akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amatati yari hagati y'abategetsi bo hejuru muri leta ya CNDD-FDD ngo niyo yoba ari nyuma y'ikugwa ry'umushikiranganje w'ubudandaji. Muri ano makuru muraza kubikurikirana. Kuri uno wa kabiri naho hatowe ibigwanisho atari bike ku rugo gutwara umugwi w'imbonerakure ku mutumba Murambi ni muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Mu bijanye n'agatakazi na muntu naho abapolisi bo muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega baragirizwa guhohotera abanyagihugu bo muri site y'abateteje izabo iri aho nyene muri komine Mutaho. Muri ano makuru muraza kumva bagenzi bacu baraza kubigarukako. Ndasubiye kwa ikaze muri ano makuru nk'uko nariko ndabibabwira. Ikombogwa ry'umushikiranganje w'ubudandaji ngo ntaho rihuriye n'igurishwa ry'indege Aircraft nk'uko abatari bake babivuga. Amakuru atangwa na bamwe mu bakozi biperereza hamwe n'abegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu amenyesha ahubwo ko intandaro ya vyose yoba ari inyinyurana n'amatati biri hagati ya bamwe mu bategetsi bari muri leta ya CNDD-FDD. Reka iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Aimable Nishimwe. Indege Aircraft yari yaguzwe n'ishiramwe ryahoze ryitwa Air Burundi ku ngurane yatanzwe na banki Meridian Bayao Bank Burundi. Iyo ndege ikaba yari imaze imyaka irenga 12 yarakwamye, aho mbere yamaze igihe kitari gito ifukishijwe ihema ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Amakuru dukura mu biro vy'umukuru w'igihugu amenyesha ko hari haheze imyaka irenga 10 hatangwa umuriyaridi umwe n'imiliyoni 500 z'amafaranga y'amarundi, bivugwa ko yaragenewe kubungabunga iyo ndege. Amafaranga yatangwa buri mwaka. Ejo bundi rero aho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo gushira hamwe amashirahamwe Sobujeya na Air Burundi, vyabaye ngombwa ko amatungo ya Air Burundi abanza kudandazwa kugira ngo hariho amadeni yari riheraniye abanyamitari. Hoba ari muri iyo ntumbero mu mwaka wa 2017 abahinga bakoze isuzuma ry'igiciro c'ivyo bisigarira vy'indege, maze baca basanga ishobora kugugwa ibihumbi 450 vy'amadolari. Hamaze gusohoka itegeko ryo gushira hamwe amashirahamwe Sobujeya na Air Burundi, amasoko ya RPA avuga ko umugwi wari wahawe ico gikorwa wahaye icegeranyo Immaculée Ndabaneze yahora aramutse ubushikiranganje bw'ubudandaji amahingiro n'ingenzi umumenyesha ko iyo ndege ikwiye kugurishwa. Immaculée Ndabaneze nawe aca ajana ico kibazo mu namashikiranganje, aho mbere inamashikiranganje yoba yaciye ivyemeza. Niho rero mwe mu bagwiza tunga mu gihugu ca Afrika y'Epfo yamenyesha ko yifuza kugura iyo ndege, ariko acayemera kuba aratanga amafaranga angana n'ibihumbi 50 vy'amadolari kugira yerekane ugushaka afise, ico bita manifestation d'intérêt mu rurimi rw'ifaransa. Ayo mahera nkuko ayo makuru abandanya abivuga yoba yaciye ashigwa kuri konti y'ibanki Meridian Bayao Bank Burundi kugira barihe umwenda iyo banki yari yatanze mu kugura iyo ndege. Amakuru atangwa n'abagereye leta y'u Burundi yemeza ko ayo mafaranga ariyo yoba yatumye bamwe biyumvira iyo ayo mahera yagiye hamwe n'ibigiye gukurikira. Ni muri ico gifungu nyene hoba haciye yafatwa ingingo yo gukombora umushikiranganje Ndabaneze. Kubwayo makuru nyene abahanganye muri iyo dossier ni umushikiranganje wa mbere General Alengiyeme Bunyoni hamwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu abjejwe ibibazo bya gisivile General Gabriel Nizigama batazira tibiya. Bamwe mu bakozi biperereza bahaye amakuru RPA bakaba bavuga ko umushikiranganje Ndabaneze ashobora kuba yaguye mu mporero z'iyo nyunyurana riri hagati y'abo bategetsi babiri. Ibiheza bigaca biza bisigura ikugwa rya bukwi na bukwi ry'umushikiranganje Ndabaneze, akagira ko anashigwa mu gasho k'iperereza aho yamaze amasaha 28 imbere yo kurekugwa. Nkuko yo makuru abandanya bishikiriza abo bategetsi babiri General Bunyoni na Nizigama bo bariko bagomba kwerekana inguvu n'igihagararo umwe wese afise. Arakoze mugenzi wacu Aimable Nishimwe. Reka ubu naho turabibijanye n'umutekano, aho ibigwanisho bitari bike hamwe n'imyambaro ya gisirikare n'igipolisi vyafatiwe mu gitondo cyo kuri wa kabiri ku muhana w'urongoye umugwi w'imbonerakure zo ku mutumba Murambi
komine Buganda ni mu ntara ya Cibitoke mu gihe nyenurugo yashoboye guca igipolisi mu myanya y'intoke abanyagihugu baho bamenyesha ko batekewe n'ubwoba kuko bakeka ko iyo mbonerakure atariyo yonyene ngo yoba itunze ibigwanisho. Idonido na mugenzi wacu Francine Mahoro. Urugo rwazindutse rusakwa nuko witwa Meshake asanzwe arongoye ugwaruka rw'imbonerakure ku mutumba Murambi. Nk'uko amakuru dukura muri komine Buganda abimenyesha ngo igipolisi cashitse nk'igihe c'isaha 12 n'igice zo mu gitondo. Ico gihe ibikoresho vya gisirikare bitari bike harimwo n'amagrenade vyashoboye gufatwa. Uno munyagihugu yari ahariko habera ico gikorwa aravyigana. Ibigwanisho bikaba vyari bigizwe n'amagrenade 8, bikaba vyari bigizwe n'imyambaro 4 y'ibirato vy'igisirikare, bikaba vyari bigizwe kandi n'imyambaro 20 y'igipolisi. Hakaba kandi hatowe n'ikarato irimwo amasasu tutashoboye kumenya igitigiri kuko polisi yaciye itwara. Uretse rero ivyo bigwanisho n'imyambaro ya gisirikare n'igipolisi hanafatiwe kandi n'ikarato yuzuye imiti y'ubwoko butandukanye. Ivyo bikaba vyahagaritse umutima abanyagihugu baho kuko batinyirira umutekano wabo. Twebwe nk'abenegihugu tuhaba ibigwanisho vyaduteye ubwoba bitewe n'ivyo twaba twumva yuko imbonerakure zahawe ibigwanisho bikaba vyama biriha inkumbi nk'uko mwamwayibonye no mu Cibitoke z'amavuzi zihatoye ikiziga ngo umuntu yarubura ibirengero. Twari dufite amakenga ko ivyo bintu bizobandanya kuduhoreza abacu. Naho iryo fatwa ry'ivyo bigwanisho ryashimishije abanyagihugu baho, bamenyesha ariko ko abajejwe umutekano bokora ibishoboka byose kugira nyenevyo ashikirizwe ubutungane. Kuba ico twosaba twogesaba n'icubahiro umukuru w'igihugu ko dufashaga cane cane abantu nk'abo bakaza barafatwa hama agashikirizwa ubutungane bakamubaza iyo yabikuye iyo agomba kubijana kuko impuzu z'igipolisi ibivuga ko ntibigironka ata migenderanire afitaniye n'abapolisi. Mwomenya ko ivyo bigwanisho vyafatiwe ku rugo rw'umwe mu barongoye ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD vyahavuye bijanwa kuri brigade yo mu Cibitoke na komiseri w'igipolisi azi kw'izina rya Mpagaze. Arakoze na mugenzi wacu Francine Mahoro. Tukivuga ibijanye n'umutekano, imbonerakure za baba 300 zari zimaze iminsi 3 mu nyubako z'ikibuga c'umupira w'amaguru imugina ngo zoba zaraye zihavuye zose, ariko nta uramenya iyo zajanywe. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko ubu atawubuzwa guca iruhande y'ico kibuga nk'uko vyari bimaze iminsi. Abanyagihugu baba mu micungararo y'ico kibuga c'umupira w'amaguru bibaza ko izo mbonerakure zoba zahavuye mu ijoro ryakeye kuko ngo bumvise imiduga inyuragirana muri ico kibanza. Nuno musi bagenzi bacu basubiye kurondera musanteri wa komine Mugina Julienne Ndayihaya kugira atanga umuco ku bijanye n'izo mbonerakure zambaye igisirikare zifite n'inkoho, ariko ntibashoboye kumuronka kubera ko telefone yiwe ngendanwa atayakira. Reka ubu naho tubabwira ibijanye n'agateka kazina muntu, aho hari icuka kibi hagati y'abapolisi bakorera muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega n'abanyagihugu bo muri site bateshejwe izabo yaho nyene Mutaho. Imvo akaba ari uko hari umusore wo muri iyo site yahagaritswe n'abapolisi ku munsi wa gatandatu bamujana mu gasho, aho yaraye arasinzikarizwa ubuzima yagirizwa ngo ko yahatse kugonga ibariyeri y'igipolisi mu mpera z'ukwezi guheze. Uwo musore akaba yari yarabihaniwe mu kuriha amande kubera ivyo yagirijwe. Abanyagihugu bo muri site yabateshejwe izabo y'Imutaho bakaba basaba ko abapolisi bahohoteye uwo musore bo kurikiranwa. Umwe muri abo banyagihugu bo muri site ya Mutaho arabitwiganira. Ugaruka rwo muri site yabateshejwe izabo y'Imutaho turatewe umutima uhagaze turihagarara duturutse igisita kibi kiri hagati y'abapolisi n'ubwo rwaruka tuba ngaha muri site. Ivyo vyose vyakomotse ku mujene w'umushoferi yitwa Gerard batazira Musimari, aho yafatwa ku munsi wa gatandatu agafatwa yagirizwa icyaha yaramugonze umugozi ngo w'abapolisi, kandi icyo cyaha yari yaragihaniwe. Rero atabona baje kumufata bafite manda impagarika. Iyo manda imaze nk'indwi nka 2 kandi yaramaze iminsi nyene akora akazi k'ubushoferi kuko n'umushoferi wa Probox. Baramufata baramujana mu gasho ko umunsi wamufata wa gatandatu nta muntu n'umwe yararekuriwe kumuraba. Baramuhohoteye baramukubita abarara bamubose inose n'ibiziriko bisa naho kuwa Mungu umuryango wiwe ugenda mu gipolisi kugira urabe ubuzima bw'umwana wabo. Basanga
by'ukuri yarahohotewe yarakubise cyane mbere no kwicara bidakunda bashobora kwicara rero bigoranye umukuru w'igipolisi yaratanze uwo musore Gerard atagira musimani aza kumuvuza abona kurekurwa mugabo bitoroshye rero tukaba dusaba yuko abarongoye igihugu ko bahagurukira abo bapolisi bihaye ububasha bwo guhohotera abantu abapolisi uza kwisonga umupolisi yitwa Warioba nawe ahohotera abantu cyane rwose bagaca bakorana n'undi yitwa Ndayizeye rero turahagaritse umutima nuko abapolisi batubwira ati ntimusumbya ubugararizi b'abatutsi bo ku Musaga zobarasa mbere bivuga ko hariho imisaha yo guhagarika arundi baroka yoba yarasohotse. Reka batumirire amate mu buhinga bw'ivyuma mu kanya tuce turaba ibijanye n'ubutunzi. erupeya Mu gisagara ca Bujumbura ikibazo c'isukari n'ubu kiracari akayobera abahinga naho abajeje urwo rudandazwa mu hinguriro ry'isukari Sosumo bari bemeye ko kuhera kuri uyu wa kabiri batangura gutanga isukari aho uruganda rwa RPA rwashoboye gushika haba mu gisagara ca Bujumbura hagati canke hirya no hino mu makaritiye gushika nk'igihe cy'isaha 8 bavuga ko ataco barabona hirya no hino mu makaritiye abasanzwe bayidandaza bavuga ko naho umufuko ugugwa 118 ubu bifuza naho bo urangurira ku 150 bakahabura mu gisagara ca Ngozi uruganda rwa RPA rwamenye ko isukari yatanzwe mu gitondo cyo kuri wa kabiri ariko naho nyene ikaba itabonetse ku rugero rushimishije isoko rya RPA muri Sosumo rikaba ariko yemeye ko isukari ritarenga idatanzwe kandi ko ico gikorwa kiza kuba gihagarariwe n'abajejwe intwaro. Ibiciro vy'ibinyobwa bihingurirwa mu ishirahamwe Brarudi ntibiriko birakurikizwa naho vyaheruka kuduzwa kuva kuri uyu w'Imana uretse ko mu bunywero butandukanye umwe wese yishingira ibiciro ashatse hiyongera ko bimwe mu binyobwa bitakiboneka uburorero ni nka Amstel Royal ubu ahenshi igugwa amafaranga 2,250 mu gihe igiciro kizwi ari 2,200 nayo Amstel Bock ikagugwa amafaranga ari hagati 2,200 ubushikiranganje bujejwe budandaji bukaguma bugabisha ariko nta gihinduka idonido na mugenzi wacu Eric Niyonzima. Iduzwa rishasha ry'ibiciro by'ibinyobwa vya Brarudi sanataco ryahinduye kuko n'ubu bimwe mu binyobwa by'iryo hinguriro bitakiboneka aho bibonetse naho usanga abanyenda ubunywero barishinga ibiciro bitandukanye n'ibiciro bizwi ko kubijanye n'ifanta ubu haboneka gusa citron canke hamwe Coca Zero naho nyene nka hose zikagurishwa amafaranga 1,000 mu gihe igiciro cashinzwe ari 800 ubundi bw'ico kinyobwa nka Fanta Orange bwobwo bwaribagiwe kuko butakiboneka haraheze imyaka irenga 2 ku bindi binyobwa nka Amstel Royal Brarudi yashinze igiciro ca 2,200 kw'icupa ariko ahenshi igurishwa amafaranga 2,500 nayo mu nywero bukomeye kabiri ku 3,000 akamaramaza ni kuri Amstel Bock aho igiciro cyashinzwe ari 2,300 ariko bikabigeze ku mafaranga 2,500 ayishoboye kuboneka Amstel no yabakunze kwita Bechu nayigurwa 1,700 mu giciro ca leta ari 1,400 naho bushikiranganje bujeje ubudandaje buguma bugabisha nta kintu na kimwe gihinduka abanyagihugu basaba leta gukora uko ishoboye kugira yubahirize ibiciro iba yashinze. Arakoze na Eric Niyonzima tukivuga ibijanye n'ibiciro uretse ko ivyo biciro bitariko birubahirizwa n'ubukene bw'ivyo bidandazwa ngo burabandanya kwibonekeza hatari hake mu gisagara ca Bujumbura reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Eloge Kwizera. mu gihe ishyamba Brarudi ryari ryadugije ibiciro by'inzoga zimwe zimwe kuri uyu w'Imana abanyagihugu bariruhukije bizeye ko zigiye kuboneka inyuma y'ubukene bwazo ariko kugeza n'ubu nta kirahinduka aho RPA yaciye muri kino gitondo mu gisagara hagati yibonekeza amakinga baza kuzihiga aho bazumvise bava mu mihinga itandukanye mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu bari bagiye kurangura mu gisagara hagati vuga ko inzoga zitaratangura kuboneka ku bwinshi mu makaritiye yabo ubukene bw'inzoga bwemezwa kandi n'uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura yiheza ibinyobwa bya Brarudi. Acha kuva aho badogirije nahone niho ahubwo byayangaye nta ufukuye inzoga kabisa no mu bubara abantu bose baridoga. Ku ruhande rw'abadandaza bato bato barangura inzoga nkenke nabo nyene baremeza ko ubwo bukene bw'inzoga bucibonekeza bakanavuga ko biheza bigatuma baduza ibiciro kubera ko biba byabagoye kuzironka basigura kandi ko muri kino gihe biriko biranategwa nuko abazirangura muri Brarudi bazimana. Twebwe nk'abadandaza biratugora kubahiriza ibiciro vya Brarudi ubundi ntushobora kuronka inzoga wazifatiye nk'ikinga wacishikana
ngo uyigurishe kuri cya giciro cya brasserie. Ikibazo inzoga ziba ari nkeya, aba bagrosiste uca usanga bafite n'ububare bwabo, ni ukuvuga imbere y'uko baturonsa twebwe nk'abanyagihugu uca usanga babanje kwanza kwiha muri bwa bubare bwabo kandi bakiha nyinshi. Abadandaza co kimwe n'abanyagihugu bakaba bamenyesha ko uretse inzoga zadugijwe ibiciro, ubwo bukene ngo buranibonekeza no ku bindi binyobwa vya Braludi. RPA yagerageje kurondera Remi Ndayishimiye avugira ishami Braludi co kimwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji, ariko turabakena. Tukiri kuri ivyo nyene rero ngo amahinguriro akorera ku butaka bw'u Burundi muri kino gihe ngo nta kamaro kanini ariko aragirira abanyagihugu bato bato, ku bwabo ngo bariko barahungukira gusa ni bene ayo mahinguriro nyene beneyo hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro. Ido nido na Jean Marie Rukundo. Sosumo ikora isukari, Fomi ikora ifumbire, Braludi ihingura ibinyobwa hamwe na Buseko ihingura isima, namwe mu mahinguriro akomakomeye mu Burundi. Muri kino gihe abanyagihugu bavuga ko ibihingurwa nayo mashirahamwe bitabashikira, nk'abari mu Rumonge bidogera cyane ishyirahamwe Braludi na Sosumo. Muri make ikibazo cy'amashyirahamwe akorera mu Burundi ngaha nka za brasserie, Buseko n'izindi turiko turaraba hanini Buseko yo na Mitende kuko isima iraboneka n'ubwo izizimvye. Ikijanye na brasserie turiko turayifasha ku bantu bamwe bamwe, nk'inzoga ziva muri brasserie zishobora kuva muri brasserie zipakiye amakamyo agafata ibya Rumonge, amwe akaja Nyanza akandi akaja mu Rumonge, bakura mu ikamyo bapakira mu bwato by'igikongo. Sosumo yoyo nta n'uwo bakiyivuga ubu ejo sukari kibonetse igeze ku bihumbi 5, naho nyene ku muntu umwe nabo kidanza bakinyegeje. Mu ntara ya Cibitoki ni nk'uko nyene, mu kurondera isukari vyo ngo bisa no kurondera urumogi, hamwe nk'ahandi bemeza ko Buseko na Fomi ikigendeka. Ifumbire nayo ya Fomi iraboneka mugabo iboneka nabi, ico gituma bitatworohereza. Isima irahari kuburyo bw'uko naho ya leta 22,500 mugabo idanza ku 25, umva bishaka ku 500 mugabo ironde isima irayironka. Kubwo abanyagihugu rero amashirahamwe nka Braludi asa n'ayasigaye akora ku nyungu z'akagwi k'abantu. Rero nka brasserie ifite agaciro n'akamaro ku bantu bamwe bagize ubutegetsi, kuko nk'izo kamyo ziba ziri kuri komande y'abantu bamwe zishikira mu bwato zigenda, zimwe zurira ngaho ku kivuko ca Rumonge, izindi zikorera ku kivuko c'Ikabonga. Mu miryango yahora itora koyokwe ari uko ikoze urudandazwa hirya no hino, rero muri kino gihe n'amarira gusa. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate mu kanya turabe ibijanye n'amagara y'abantu. Urubibe rwa Gatumba Uburundi buhana na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo rugiye gusubira kugurura vuba mu nama yagiranye n'igihugu jejwe gukurikiranira hafi ikiza ca COVID-19 kuri wa mbere. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yamenyesheje ko iyo ngingo ije mu ntumbero yo korohereza uguhanahana ibidandazo hagati y'abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi hamwe no kwivuza. Kurikira Tade Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Mu bigiye gukorwa umugwi wabonye yuko ho kugururwa poste frontalier do Gatumba, tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako ahantu zoshobora kwakira abakongomani, tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye. Hazoba itegeko risiwe ko n'umushikiranganje w'ubutunzi kugira turabe nabico boterera kugira ngo ibidandazwa bibandanye bigenda kandi n'abarundi bashobora kugira imigenderanire na Kongo. Ko twarabonye yuko mu bagwayi bashika 556 dusanzwe dufise, turabona yuko harimo n'abene wacu bashiki bacu muri Kongo, ko birashika basanga aho hakurya aragwaye ingwara y'incankiriya arasaba uruhusha kinjira naho hasanzwe hugaye. Bure yuko bizoca bifasha kugira ngo abakongomani bashobore kuronka ahantu hamwe mu Gatumba bashobora guca kugira ngo baze gukora urudandazwa mu Burundi cyangwa gukora imirimo ya misi yose nk'uko mwari musanzwe mubizi. Hinjira abashika hafi 10,000 ku munsi, canke abarundi bavuye muri Kongo bashobora kwinjirana ku buryo mupaka. Umushikiranganje Tade Ndikumana akaba yamenyesheje kandi ko ikigega c'isi yose gifasha mu kugwanya ikiza ca sida, malaria hamwe n'igituntu cemeye guha leta y'u Burundi ingabire y'imiliyoni 17 z'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero yo gushigikira isekeza ryo gupima ikiza ca COVID-19 n'ubunyene. Kurikira Tade Ndikumana.
iki naco twashitse ko hariho umugambi ikigega mpuzamakungu Fond Mondial gisanzwe kiko kirafasha kw'isi yose mu kurwanya indwara y'igituntu, indwara ya malaria hamwe n'umugera wa sida. Baremereye Burundi fasha kubera ko babonye yuko hari imigambi myiza leta y'Uburundi yafashe kurwanya covid, aho bemeye amafaranga yara ku miliyoni 17 y'Amerika mu buryo bwihuta, ariko bakaba badusavye ko twandika umugambi utarenza umiliyoni 1,200,000 y'amafaranga y'Abanyamerika. Mugabo basavye yuko nawe nyene uca muri uwo mugwi w'igihugu ukawuhezagira. Bashe tubona ko vyoba vyiza tuguze gusa amatesi ashobora gupima abantu 190 kuko leta y'u Burundi yaratumye ko vyihuta ivyo bita test rapide zishika 100,000. Ivyo bigatosha bidufasha kugira ngo turabe yuko cyane mu gisagara abantu bose bakeneye kwipimisha vyihuta bashobora gupimwa bitagoranye, kuko abanyeshuri bakiri 60,000 bayipimishije. Turashaka yuko tuzoraba n'abanyeshuri biga bataha hamwe n'abakozi ba leta boronka akajya ko kwipimisha. Naho rero umushikiranganji w'amagara y'abantu yemeza ko leta arimo yashoboye kugabanya umurindi w'abandura umugera wa coronavirus. Ikibonekeza nuko uyo mugera ubandanya kugurirana mu makaritiye atandukanye yo mu gisagara ca Gitega. Amakuru ava muri ico gisagara c'intara ya Gitega amenyesha ko abarenga 5 ku munsi aribo basanga baranduye mu bagenda kwipimisha. Benshi muri abo ngo bakaba baca barungikwa kugwarira mu mihana iwabo. Idonido na Aimable Nishimwe. Abanyagihugu babangamiwe cyane n'umugera wa COVID-19 ni abo muri quartier Yoba, Magarama, Nyamugari, Shatanya, Karera na Ntobwe. Amakuru avaho mu gisagara ca Gitega amenyesha ko abarenga 5 aribo batogwa umugera ku munsi bo baba bapimwe. Muri kino gihe abantu bari hagati ya 90 n'ijana na 200 ku munsi nibo bapimwa mu bantu baba amajana 3 baba baje kwipimisha. Benshi rero bama basubiye mu mihana iwabo badapimwe kubera ubwinshi bwabo. Ayo makuru nyene abandanya yemeza ko abo batogwa uwo mugera kenshi baca barungikwa mu mihana iwabo bakaja gufatirayo imiti ibishobora gutuma ko karanda kanagwirirana no kurusha uko bimeze uyu munsi. Isoko rya RPA aho Igitega bimenyesha ko mu gihe uwo mugera utari bwagwirirane abagwaye barungikwa mu bitaro mpuzantara vyaho Igitega, mu nyuma bahava barungika mu mazu y'ikigo CDF kirabi vyingo n'imiryango. Mugabo rero muri kino gihe ico kigo naco cararengewe kubera ubwinshi bw'abagwayi, ari naco catumye benshi mu batogwa uwo mugera uyu munsi baca barungikwa kugwarira mu mihani wabo. Vyongeye abantu barenga 90 muri kino gihe nibo bivuga ko bagwariye mu mihana, bishobora gutuma abagwayi bagwirirana ku rugero runini kuko tani ivyo kubakurikirana bihari nk'uko isoko rya RPA ribandanye ribimenyesha. Ikindi kitakiri agaseseshwa rumuri aho Igitega ni ubukene bw'ibikoresho byo gupima COVID-19. Abanyagihugu baho bagasaba ko ico kibazo c'ibikoresho cotorega umuti, abantu bagapimwa ku bwinshi ku buryo atawusubira inyuma dapimwe na rejya benshi baba bafise n'ibimenyetso vy'ako karanda. Abo mwomenya ko ibijanye no kubahiriza amabwirizwa yo kwikingira ako karanda muri yo ntara bisigari nk'umugani, uhereye ku gukaraba intoke n'isabuni hamwe no guhana intambwe hagati y'umuntu n'uwundi. Arakoze na mugenzi wacu Aimable Nishimwe. Tukivuga ibijanye n'amagara y'abantu ngo ingwara zitari nke zifatira kwisukurike nihahamuka ridasiga inyuma bishobora ngo kubangamira umwanya wari wose abanyagihugu bo mu Gatumba bateshejwe izabo kubera iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Bivugwa na muganga Juvenal Habarugira, uyo yanonosoye ivyo kuvura. Amenyesha kandi ko atagikozwe ubwinshi bw'abo bantu begeranirijwe hamwe bushobora no gutuma ingeso y'ugushurashuza abana bakiri bato ihaka indaro, mbere n'ingwara zifatira ku bihimba vy'irondoka zikagwirirana. Mutega amatwi. Ayo mazi akagenda ahitana amatwarete aba hari, iyo bisarani birimo imicafu, hanyuma imicafu urumva ko ikijana nayo mazi igatera iyo mihana, hacatera rero ingwara kazakorera, amacinya, za ngwara zo gucibwa no kudahwa ku bana. Hari n'ukuntu imicafu ibive muri kiyaga Tanganyika ishobora gushika igatera inka, ibintu biba byaratewe aho hantu hafi, iyo bagiye kubishora mu isoko ahandi kure ubwo bucafu buba bukirimo, bigatuma reza ngwara zigwira. Ayo mazi ateye atuma kandi abantu bahava, déplacement massif de la population mu Gifaransa, bigatuma rero babantu imutse ataco biteguriye, ashaba abantu aho nikora bagaca begeranirizwa ahantu usanga baba babayeho nabi. Hari ingwara ziva ku kubera uko kwegerana mu buryo budasanzwe, ingwara zo ku ruhu nka za mbandakara, ibihara n'ibindi byinshi, inda zo mu mutwe, zo mu mpuzu. Hashobora no kwaduka nk'izi ngwara zifatira mu miheha yo guhema, igituntu, izo misonga, kubera nyene abantu begeranye haba hari yuko bashobora gufatwa n'ingwara zica mu bihimba by'irondoka kubera ko abantu baba begeranye cyane zigwira.
kugwira nka sida izo ngwara zica mu bihimba vy'irondoka zindi hariho n'abana bashobora gutwara inda kubera baca bashurashuzwa kubera ko baba barundaniye nk'ahantu nko mu masare y'amashure canke ahandi canke ugasanga babana ku buryo atabiherera kuba kuriho abashobora no kugwara ingwara zo mu mutwe kubera ibintu byabashikiye giturumbuka bagaca bagira akabonge k'ivyabo vyononekaye hari n'izindi rero ziza nyuma bashobora gufatwa n'ingwara zijanye no kurya nabi bakagwara kwashi bakagwara icyo twita amaraso mu gifaransa cyane bari abana bato bari munsi y'imyaka 3 bicihutirwa ca mbere mu kubanza kurondera habo bantu bashobora kuba barabashize bakabakingira n'ingwara zishobora kubatereraho abaha ibintu bijanye n'isuku bakagerageza ku buryo uko kwegerana cyane bigabanuka bakabaha n'inyigisho kugira ngo bashobore gukingiranira hagati yabo nk'izo ngwara zica mu bihimba vy'irondoka iguhemeranirako cyane muri ibihe vya covid cya kabiri no kubaha mbere ibyo bashobora kurya kugira ngo bimwe navuga biva kubera gufungura nabi bibatere. Reka ubu naho tubabwire ibijyanye n'indero mu makuru ajyanye n'ubuzima bw'umwigisha. Uyu munsi uruganda rwa RPA rurabashikiriza ingorane zihanze umwigisha arangurira imirimo yiwe kure y'umuryango. Imwe muri izo ngorane ngo ni yuko utigera batunga icyitwa ifaranga. Reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Dani Claire Iratwumva. Ugakiwaba kuko benshi banahembwa amafaranga yaramaze guhera imyaka yaraheze. Uwo ni umwe mu bigisha bakorera kure y'imiryango aho asigura ubuzima we na bagenzi be babayemwo. Akenshi abo bigisha iyo bari ku murimo haravuka ikibazo c'akavunamusase abashobora kukaronka ni bake. Ufise ico abafise ku mufuko nimba ari amafaranga araja muri resitora akarya, udafise amafaranga nawe urumva ahitamo kugira gute guca yirirwa cose. Ubu biragoye ubu reka ubuzima burazimvye kugira no muhira ubona ati barariye n'ikibazo ukora kurumenyetso urumva rero cyushyiramo ibindi by'iwawe naho bitaborohereza kurara mu gahinga hari aho biba ngombwa baca basaba indaro nk'abagenzi babo nyine baba basanzwe bari mu itorokarita baba ngaho hantu kuko n'amashure make nta mashure afite amahome nta iby'amahome byari kera amashure kenshi bahora bubaka amahome umuntu akabamwo kugira ashobore kwigisha neza aca yitahiramo batariko baramurihisha akayiha leta mugabo ubu mu gikunda bayiguhaye utegeka kuriha amafaranga aho zisanzwe ziri naho ni hake wumva bica bivana na organization y'ishuri ashaka kuvuga ati abantu kubera bapfa kure reka ndaba tubarondere inzu ngaha tuba turariha basi ishure hama kugira baze bigisha bavuye hafi biragoye ni hatari. Iyo ngorane ariko abigisha babona ko hari amashure ashobora kwitorera umuti. Iyo byose byanse rero abigisha hari aho basanga baguye mu bisibo. Hari nabo usanga bariko barajya nk'amabusanzwe atabavuye kuri byawe n'ingorane bafite mu ngo zabo. Ingaruka mbi z'izo ngorane z'abigisha abanyeshuri nibo bazikorera. Arakoze na mugenzi wacu Dani Claire Iratwumva. Reka turangiriza no makuru kubivugwa mu bijanye n'inkino aho ngo Uburundi atakibuga na kimwe bufite gikwije ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu shirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yashyize ahabona kuri w'Imana aho gerekanye ibibuga bikwije ibisabwa mu bihugu byose vya Afrika. Mwo kwibuka ko urukino ruheruka guhuza Uburundi na Centrafrique kuwa 26 ntwarante rwahatswe kubera hanze y'igihugu iyo ishirahamwe CAF ritagirira ikigongwe Uburundi ngo risubire ku ngingo ryari ryafashe. Iryo shirahamwe ryari ryavuze ko ibibuga bimwe vyo muri Afrika harimo ivyo mu Burundi bidakwije ibisabwa kugira vyakire inkino mpuzamakungu. Nino ngaha nshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA ijwi ry'abanyagihugu ano makuru yacu yo kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2021 arangiriye. Ndabashimiye mwese mwafashe akanya kanyu ko kudutega amatwi. Ndashimiye bagenzanje bakoze bishoboka byose kugira batororokanye ano makuru nabo mu buhinga bw'ivyuma bakoze bishoboka kugira abashikire bo burugurikana yabashikirije nkaba ndabifurije kubandanya muroranirwa mu byanyu no mu banyu Imana ibazigame. Irindi sango ry'ayandi makuru ni ejo nkayama.